bibanjirijwe na defile ndende yakozwe n'abakozi ba leta abava ku mitumba igize komine ya Mwumba uko ari 29 abari mu migwi ndangakaranga abatimbo abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki hamwe n'abari mu mugwi witera makofe. Ibirori byaranzwe kandi n'amajambo atandukanye aho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Mwumba yamenyesheje ko uwo munsi wo kwibuka umugwanyi atari uwo bagwanye gusa ahubwo ari uwo barundi bose kuko ngo atawutanezerewe igihe amahoro aboneka. Akabavuze ko uwo munsi w'umugwanyi ari uwo kuzirikana abagwanye urugamba kuko ngo hari abahasize ubuzima, abahaburiye ingingo z'umubiri, hari ababaye imfuvyi ndetse n'ababaye abapfakazi kubwo guharanira amahoro. Iyi tariki ni ntibagiranwa. Intwari turiko turibuka ni nyinshi ziri kwisi. Hari intwari tubona zikiriho, hari intwari zashengeye zashesha amaraso kubw'iki gihugu, hari n'intwari zabuze ababo tuguma twibuka nazone ziri muri twebwe ariko zabuze ababo. Hari n'izindi ntwari zashoboye kugira icyo zitanga kugira ivyo bikorwa. Izo ntwari zari ku rugamba zariko zirakora bigume bigenda neza. Hari abatanze amafaranga, hari abatanze ibifungurwa, abo bose ni intwari. Rero muri izo ntwari hariho kizigenza wacu sogokuru nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarakuriye izo ntwari zose. Kubwo munyamabanga w'umugambwe muri komine ya Mwumba Gahinyuza Oscar akabavuze kandi ko urugamba rw'amasoro rwaheze hagezweho urugamba rwo guharanira iterambere. Akabavuze ko muri iyo ntumbero bariko baratiragera amavuka biboneka ko ari karahurumbirwa muri ino misi gutyo ngo bikazoba mu bigwanya ubukene. Mu gushigikira iki kivugo hari umugambi turiko dukorera ko mu mugambwe CNDD-FDD yuko umugumyabanga wese ategerezwa gutera n'imiburiburi ivoka 5 ku rugo rwiwe mu ntumbero yo kuguma mwiragi rya sogokuru wacu, kuko muri iki kiringo twihoje hirya no hino turabona ko ivoka risigaye na ryone rironderwa cyane kandi riteye ku mafaranga menshi. Ari nacyo gituma mu ntumbero yo kugira ngo turonke ayo tubika umugumyabanga wese arabe ku rugo rwiwe ko afise n'imiburiburi ivoka 5 yoba yarateye. Ni ukuvuga mu kuzitera nibigoye, dutera ibibutobuto vyakura abahinga bakaca badufasha gushyirako imivyaro dukeneye mu ntumbero yo kugira ngo muri kazoza tuzodandaze iyo voka turonke amafaranga iyindi dushobore kuyifungura. Nayo musitanteri wa komine ya Mwumba Jeremy Manariyo afashe ijambo akaba yakengurutse kubitabiriye ivyo birori. Akaba kandi yaboneyeho no gushimira umurundi kazi ari mu gihugu c'Ububirigi yiyumviriye kuri bantaho nikora mbere harimwo n'ababaye abapfakazi kubwo guharanira amahoro n'umutekano bisasagaye muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi. Uwo nawe akaba yabegeranirije udukarata two kwivuriza ko dushika 350. Musitanteri wa komine ya Mwumba ashikiriza uto dukarata akaba yakeje uwo murundi kazi ari mu makungu. Akaba mbere yaboneyeho no guhamagarira n'abandi barundi bari mu makungu kwibuka iyo bavuye maze bashigikire iyo baturuka. Aha rero jewe kwa gushima no gukenguruka nongera kandi ntanga ubutumwa bw'uwa dutumye aradutuma uwo n'umugumyabanga atari hano muri kino gihugu cy'u Burundi, n'umugumyabanga aba mu Bubiligi. Yantumye ubutumwa rero kugira ngo ubwo butumwa ndabuhe abagumyabanga na cyane cyane abo bantaho nikora babagumyabanga. Yaramaze igihe kitari gito avuga ati natwe iyo turi mu bihugu byo hanze turibuka tukamenya bene wacu, tukamenya ugwaruka, tukamenya abo twasize hariya
natwe tukifatanya nabo. Atariko rero icyo narishatse yuko abo bantaho nikora na cyane cyane bagumya banga ko tubashikiriza ikarata zo kwivuza z'abantaho nikora kuri uno munsi mukuru w'intwari ku rugamba. Abantaho nikora rero yashoboye gutunganya ikarata zishika 350 ikarata zo kwivuriza kizo bitaza kamu mitiweli, ashikiriza izo kamu rero zishika 350. Nagira rero ndabasabe imvukira nk'izo tuzitera intege ndetse mu kuzikomera amashi menshi, kuko murumva yuko baba bagize ikintu gikomeye cyane, ikintu abantu twobashimira. Mukamenya ko rero ivyo birori byari byitabiriwe n'abene gihugu bava mu mitumba yose igize iyo komine ya Mwumba, hamwe n'imvukira z'iyo komine zirangurira imirimo yazo mu yindi mihingo y'igihugu.